Nongeye kubaha mwiriwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwese mudukurikiranye kuri runo rubuga rwacu rwa Jesus Salva Onzuka. Twongeye kubaha ikaze muri uno mwanya mwiza wo kuganira amajambo y'Imana. Nuko reka dusangire n'amajambo y'Imana yanditswe hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma hano ku gice ca 4 ku murongo wa 17. Matayo 4 turasoma ku murongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Avuga ngo guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Naya majambo y'Imana nifuje ko twoganira kuno munsi atwibutsa iki gikorwa ca Yesu yatanguye kuvuga ubutumwa avuga ngo mwihane ko kubwami bw'Imana buri hafi. Reka dusenge Imana hanyuma dushishikare tuyage ano majambo y'Imana. Turagushimiye Mana Data wa twese uri mu ijuru. Turagukengurukiye ko wongeye kutwemerera ko tuganira n'aba bene data bari kudukurikirana kuri runo rubuga mu izina rya Yesu. Wowe Yesu ni ufite amajambo y'ubugingo, nuze rero uvugane n'umuntu wese ariko yumviriza n'amajambo kugira ngo ashobore kumva ico ugomba ko yumva kandi ashobore kugira ico yungutse. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Nuko nkuko mwumvise tweko turavuga kuri iri jambo twasomye hano, umwami Yesu atangura kuvuga ubutumwa bwiza. Ni jambo yatanguyeje mu kuvuga ubutumwa kwiwe hano ku isi. Intumbero canke umutwe w'amajambo dufise ivuga ngo twihana kubera ubwami bwo mu ijuru. Twihana kubera ubwami bwo mu ijuru. Niyo ntumbero yo kwihana, ni ukugira ngo twitegurire ubwami bwo mu ijuru, ni ukugira ngo twiyeze tube twemewe kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kuko umuntu iyo atihanye, iyo umuntu atagize ivyavamwo bimwe vya kera, ntashobora kwemegwa kuba mu bazoba mu bwami bwo mu ijuru. Ariko hano umwami Yesu ubwiwe araza kugira ngo atwereke urufunguzo rw'ubwami bwo mu ijuru. Aravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Si ukwihana gusa ariko kubera ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi turabona na Yohana Umubatizi, uravye hano kuri 3:1, turabona na Yohana Umubatizi agitangura nawe yatanguye avuga aya majambo nyene. Reka dusome ha kuri 3:1. Havuga ngo Yohana Umubatizi yigisha abatiza. Muri iyo minsi haza Yohana Umubatizi yigisha mu bugaragwa bw'Yudaya. 2 ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. 3 uyo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore izibihamo ziwe. Amen. Uyu ni Yohana nawe mu gutangura kuvuga ubutumwa bwiwe, nawe yarafise mission yo kubwira abantu kwihana kugira ngo bitegurire ubwami bw'Imana. Mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Twihana rero kuko kwitegurira ubwami bw'Imana. Nkuko musanzwe mubizi, nkuko musanzwe mwarumvise, nta muntu atihanye azokwinjira mu bwami bw'Imana. Si ukwihana gusa kugira ngo tugume nga oya. Yesu aravuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Ni mwihane. Yaje azanye inzira kugira ngo abantu dushobore kwinjira mu bwami bw'Imana. Umwami Yesu nashimwe cyane.
kuko iyi nzira yayuguruye kugira ngo wewe nanje turonke visa, turonke ikitwemerera kuzokwinjira mu bwami bw'Imana. Rero ijambo ry'Imana rishikira kutwereka ko mu bwami bw'Imana umuntu atemeye kwihana, atemeye iri jambo, ubutumire bwa Yesu Kristo, ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Naho byogenda gute, ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana iyo utemeye guheba ibyaha, iyo utemeye kuva mu by'isi, iyo utemeye kureka ubusambanyi, iyo utemeye kureka ubusuma, iyo utemeye kureka urwanko, iyo utemeye kuva mu nzigo, ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko inzira ni imwe, ni Yesu yaciye, ni Yesu yatanguje yo kwihana. Kuko ubutumwa bwa Yesu bwari butumbereye, ntayacishije ku ruhande, naho benshi bagenda bavuga uko bitameze, naho benshi bavuga ibindi, ariko icazanye Yesu mu isi kwari kugira ngo abantu baronke inzira yo kwihana, kugira ngo binjire mu bana b'Imana, binjire mu bazoja mu bwami bw'Imana. Urasomye Bibiliya urabona ko isezerano rya kera hariho ivy'Imana yasaba abisirayeli kugira ngo baragwe igihugu cyo c'isezerano cyo mu isi. Yarababwira ingene bakwiye kubaho, kudasenga izindi mana, kudasenga ibishushanyo, kugira ngo bashobore kwemererwa kuba mu gihugu c'isezerano. Ariko ubutumwa bwa Yesu Kristo bwari ubwo kugira ngo twemerere kuzoja mu ijuru, bwari ubwo kwihana kugira ngo tuze tuje mu bwami bwo mu ijuru. Aha rero hari itandukaniro ry'ubutumwa bwabwirwa abana b'Isirayeli bava muri Egiputa n'ubutumwa tubwirwa twebwe bwo kuja mu ijuru. Ni ubutumwa budusaba kwihana, kwiyeza, kugira ngo tube abatunganye, kugira ngo tuze dushobore kubana n'Imana, kugira ngo tuze dushobore kuja mu bwami bw'Imana, bidusaba kwihana. Yesu agufashe cyane mwene data, turiko turakurikirana kino kiganiro cy'ubutumwa bwiza. Wumvira ijambo kandi urishire ku muzirikanyi. Aha turabona mu vyahishuro Yohana 21 amajambo yerekana umuntu atihanye ingene bizogenda. Ivyahishuro Yohana dusome hano 21 kuri 27, dusome aya majambo y'Imana. Havuga ngo kandi kuri uwo ntaho hazogera ikintu gihumanye canke ukora ibizira akabesha, atarabanditswe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama w'Imana. Amen. Kuri uwo mugwa wo mw'ijuru, muri ubwo bwami bwa Kristo, ntaho hazogera ikintu gihumanye, ntaho hazogera abanyabinyoma babesha, ntaho hazogera abasambanyi, ntaho hazogera ibisuma, kiretse abanditswe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama w'Imana. Babandi bemeye amajambo y'umwana w'Imana, babandi bemeye kwihana, babandi bemeye ijambo rya Yesu Kristo ryo kwihana. Yesu adufashe cyane. Mbega warihanye? Icyo ni kibazo. Mbega warihanye aho wumvira itangazo ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi? Nitwihana kugira ngo tugume hano, twihana kubera ko ubwami buri kuratwegereza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ijoro rirakuze bugira buce, nuko mwiyambure ibikorwa by'umwiza, mwambare ibikorwa by'umuco, mugende nk'abagenda ku murango. N'amajambo yumvikana cyane. Kwihana no kuva mu byaha, no kuva mu bintu byose bibi Imana yanka, ugakora ibyiza, ukitegurira ubwami bw'Imana. Hari ibintu byinshi byerekana ko umuntu yihanye. Hari ibintu byinshi byerekana ko umuntu yamaze kuja muri urutonde rwo kwihana ibyaha. Byinshi
bivyerekana. Ariko muri ivyo reka tuvugane ibintu bikeya gusa bika kuri bitatu kugira ngo ushobore kumva aya majambo, ushobore gutahura ubu butumwa bwiza nakuzaniwe no munsi bwo kwihana. Icambere ni ukwicuza. Iyo umuntu yihanye, intambuko ya mbere agira aricuza mu mutima, akababazwa n'ivyo yakoze, akababazwa n'ivyaha. Iyo umuntu atakibabazwa n'ivyaha, kwihana k'uwo muntu kuba kugoye, kuva kubireka biba bigoye. Ariko iyo umuntu afise kubabazwa n'ivyaha, afise kubabazwa n'ibintu bibi, iyo ijambo ry'Imana ribikoze ko akumva arababaye koko yabikoze, akumva aricujije kuko yabikoze, iyo ni intambuko ya mbere y'ukwihana. Reka dusome hano mu Bikorinto ba mbere, turaba amajambo y'Imana ko avuga mu Bikorinto ba mbere igice c'indwi, turasoma kuri uyu murongo waho w'icenda. Icete Paulo yandikiye Abikorinto ba kabiri igice c'indwi, dusome ku murongo w'icenda. Turasoma mu izina rya Yesu. Noneho ndanezerewe, sinejerejwe nuko mwagize umubabaro, ariko nuko uwo mubabaro wabateye kwihana, kuko mwagize umubabaro mu buryo bw'Imana, kugira ngo ntihagire ico mubura ku bwacu. Amen. Uyu ari Paulo ariko abwira Abakorinto, ababwira ati naranezerewe ko mwababaye, ariko umubabaro wanyu ukabatera kwihana. Hari habaye ibintu mu ishengero ry'Ikorinto bituma Paulo ahanura yuko abo bantu bitandukanywa, kuko bari bacumuye. Aba bantu bagira umubabaro wo kubabazwa n'ivyo bakoze. Nyuma bamaze kwihana, bamaze kwakirwa, abandikira aya majambo, arababwira ati ndanezerewe ko mwagize umubabaro, ariko wo mu buryo bw'Imana. Iyo umuntu afite umubabaro mu mutima w'ibibi yakoze, iyo ni intambuko ya mbere y'ukwihana, ni intambuko ya mbere yo kugomba guheba ca kintu yakoze kugira ngo ahinduke, akore neza, yihane. Yesu adufashe cyane. Hariyo intambuko ya kabiri yo kwihana. Intambuko ya kabiri ni ukwatura. Kuko birashoboka mwene data ukaba ufite ivyaha wakoze, ukaba ufite ibintu waguyemo, Satani yaraguteze, Satani yarakuboshe, wifuza kwihana, ariko waricujije, kuko urumva ko mu mutima wawe wifuza kwihana, waricujije. Ariko ukwiye gufata intambuko ya kabiri yo kwatura. Kwatura bituma umuntu abohoka ku vyaha. Reka dusome hano muri Luka dusome hano Luka 19, some ku murongo 8. Tumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka 19 ku murongo 8. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati, raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihakane. Amen. Yari amajambo akomeye cyane ku muntu w'umutunzi nka Zakayo. Yari afise byinshi. Muribuka Yesu amaze kwinjira mu nzu yiwe, hari n'abantu batangaye, ariko ntibamenye igikorwa Yesu yareka arakora. Yesu yegera Zakayo, yinjira iwiwe, nta nico yamubwiye, ariko Zakayo yari amaze kugira ibintu mu mutima, yari amaze kugira ivyumviro mu mutima, yari amaze kubona yuko atagenda neza, yari amaze kwicuza mu mutima wiwe. Nyuma bicaye bariko barafungura, yabazimanye, Zakayo biramwanka. Zakayo yumva ntibiko bigenda neza mu mutima, arahaguruka atangura kuvuga, abantu bose baramwumviriza. Aravuga ati, mwami, hari abantu nagunze, ndabasubiza kandi ndabasubiza kane. Aratura.
iyo ni intambuko ya kabiri y'ukwihana. Kwatura, ntutinye, niwature kugira ngo ukire ibyaha byawe. Bigushoboza, iyo watuye bigushoboza gutsinda amajwi anigana mu mutima akwagiriza ikibi, kuko uba uza waramaze kubisambura. Yesu agufashe cyane mwene data. Hari intambuko ya gatatu ariyo ngira ndangirize ko ni guhinduka canke guhindukira canke kureka. Ko kwihana mu majambo make bisigura guhindukira. Guhindukira, umuntu akareka ivyo yakunda. Ntibyoroshe guhindukira. Guhindukira, umuntu akareka abagenzi bagendana kubera ko badakora ibishimisha Imana. Umuntu guhindukira akareka ivyahora bimuha inyungu. Muribuka Paulo avuga ngo ivyahora bimbera inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Iyo umuntu amaze kumenya ibanga rya Kristo n'ibanga ry'ubwami bw'Imana, arahinduka, agahindukira ku bw'inyungu ya Kristo, ntarabe inyungu z'umubiri. Rero kwihana ni uguhindukira. Mu yandi majambo ni ukureka. Ukareka ivyo wahora ubona kumenga vyarimo inyungu, ariko kuko uzi yuko bitajana mu bugingo, bitajana mu bwami bw'Imana, ukabireka, ukabivamo. Nivyo bita guhindukira, kureka. None mwene data, warihanye, wararetse, waratuye, niwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Reka dusomire ijambo ritwereka guhindukira. Dusoma muri Yeremiya. Soma amajambo aha muri Yeremiya, turabe ico Imana yabwiye abantu bayo. Yeremiya turasoma 15 kuri 19. Yeremiya 15:19 havuga ngo, none rero uku ni kuhoraho agize ati, niwe ati ni wahindukira nzokugarukana ubone guhagarara imbere yanje, kandi niwamanura niwarobanura ivy'ingirakimazi ukabikura mu vy'imburakimazi, uzoba nk'akanwa kanje, kandi bazoguhindukirira, ariko weho ntuzobahindukirire. Amen. Naya majambo Imana ariko ibwira abantu bayo, ihanga rya Isirayeli, guhindukira. Ahari mu gihe abantu bifata uko batari, Imana ikabateza ibyago, ariko Imana ikunda guhanura abantu, ikunda kubwira abantu, nimuhindukire, nimwahindukira muzoba nk'akanwa kanje. Iyo umuntu yihanye akava mu vyaha akiyeza, aba nk'akanwa k'Imana, ico avuze kirakoreka. Kubera iki? Yarihanye. Ngo kandi abantu nabo bazobahindukirira, ariko mwe ntimuze mubahindukirire. Iyo umuntu akijijwe, abantu bose baramwifuza, ariko wewe ntukifuze abanyakibi, ntukifuza abanyavyaha, ariko wowe wakwiye kwifuza kubw'ingeso nziza. Kwihana, mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Kwihana kubw'ubwami bw'Imana. Ntitwihana rero kubwo kubaho gusa, ariko twihana kubw'ubwami bw'Imana. Ni ukwitegura kugira ngo Umwami Yesu niyaza asange twiyejeje, kuko niyo furomirere yonyene yuko umuntu azobana n'Imana mu bwami bwo mwijuru. Iyi si iriko irashira, iyi si igeze ku musozo. Turabona byinshi bitwereka ku isi yacu iheze, ku isi yacu igeze ahantu habi. Isi imaze gushira, ikishirana n'ivyayo, ubukene, intambara, amagora adakira. Ibyo byose bitwereka ko Umwami Yesu ari hafi ku rugi. Rero Yesu yabivuze kera, aravuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi.
kandi twumvise ngo kuri uwo mugwa nta kintu cya mbere kizinjira, nta munyabinyoma azinjira, nta musambanyi azinjira. Mbere mu byahishuwe Yohana havuga ngo hanze hazobayo abo bantu bose, imbwa, abarozi, abicanyi, n'abantu bose bakunda kubesha bakabikora. None mwene data, mbega warihanye? Nakwifuriza kwihana, nakwifuriza gukurikira izi ntambuko zo kwihana. Mbega uricuza kubw'ibibi wakoze? Iyo ucumuye urumva wicujije? Mbega hariya amajwi akwagiriza? Ni uwature. Mbega warahindukiye? Warahevye ya fraude? Warahevye bwa busuma? Warahevye gusambana? Nuhindukire. Niwahindukira nawe ngo azokugira nk'akanwa kiwe, kandi abanyamahanga ab'isi bazokwipfuza, ariko wewe uzoba uri mu maboko y'Imana, ntuzobipfuza kandi kuko wamaze kwihana. N'aya majambo y'Imana numvise ko twoganira, namwe bene data muri kuma dukurikirana. Umwami Yesu aguhezagire. Mbega urifuza kwihana? Nuhitemwo uno munsi, biracashoboka, kandi uhitemwo hakiri umwanya, kuko birashoboka umwanya ugahera. Ntawuzi umunsi n'isaha, ntuzi iminsi usigaje yo kubaho. Hari impfu nyinshi, hari amasanganya menshi, hari ibiza byinshi. Ntukomantaze umutima, ariko nubihane, niwature, nuhindukire, ureke ivyo bibi ugiramwo, kuko umutima wawe ni itara ry'Uhoraho, rirakwereka ibintu bibi. Ntukomantaze umutima, ariko wemere inama y'Imana kugira ngo ushobore kwihana by'ukuri, witegurire ubwami bw'Imana. N'aya majambo y'Imana mwese muyumvise, umwami Yesu abahezagire. Reka dusenge Imana. Ukaba wifuza gusengerwa, usengane nanje iri sengesho. Vuga ati: mwami Yesu, ndemeye ko ndi umunyabyaha, ndifuza kwihana, ndagomba kuhindukira, ndifuza ko mba mu mugabane w'abana b'Imana, ndifuza kuzoba mu bwami bw'Imana. Unyozesha amaraso yawe mwami Yesu, wavuye ku musaraba ku bwanje. Urakoze kumpariye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka senge Imana, wizere ko Yesu ari ku ntebe y'imbabazi, kandi utere intambuko, urondere abakozi b'Imana, urondere aho ushobora gufashwa mu buryo bw'impemu. Turagushimiye Mana Data wa twese kuri aya majambo wemeye ko dusangira n'ababene data. Mwami Yesu, urakoze kuko uguma uhamagara abantu kwihana, werekana ko igihe kiri hafi, werekana yuko ubwami bw'Imana bwegereje, kandi ngo muri ubwo bwami nta cyanduye kizokwinjirayo, ariko abihanye gusa nibo bazokwinjirayo. Fasha rero ishengero, fasha abantu bose bumvise buno butumwa, kugira ngo umuntu wese atere intambuko yo kwihana. Uzoba ukoze mwami, urakoze kubagirira neza, urakoze kugira neza abantu bose bumvise buno butumwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisavye, amen. Yesu abahezagire, murakoze.